Nshuti yanje ndakuramukije mu izina rya Yesu. Uyu muganira ni Irene Nahazwe, nandika ku rukuta rwa interineti Parole de Paix de Réconciliation, canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Tumaze iminsi tuganira ku majambo ahambaye, tuvugana ku bijanye kugaruka kwa Yesu. Twarabivuze umwanya utari muto, none rero n'ubu tugiye ku gice ca ndwi. Si ukuvuga ko tubihejeje nk'uko nabibabwiye, ahubwo tugiye kuzobijamwo hagati, novuga ni nk'umushinge. Twavuganye amajambo makuru makuru, ariko tuzoza turabandanya uko Imana izoduha ubumenyi bwavyo. Ukugaruka kwa Yesu Kristo, intambara ya Harumagedoni, mbega ninde azokora iki kandi azobikora ryari? Intambara ya Harumagedoni ninde azoyitera? Ijambo ryanditswe muri Yohana, ivyahishuriwe Yohana 16:15 rivuga ngo hendaza nk'igisuma, hahigwa uba amaso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagende amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Reka tubandanye amajambo rero tuja kuganirako, havuga ngo kandi mbona mu kanwa ka ca gisato, kanwa ca ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma, hamwe havamwo impwemu zitatu z'abadayimoni zihumanye, zisa n'ibikere, zikora ibimenyetso, zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Zizobakoraniriza ahantu hitwa Harumagedoni mu Giheburayo. Ibi bisoma mu vyahishuriwe Yohana 16:13 gushika 16. Mw'ijuru haboneka igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge. Ibi biri muri 12:3. Uno munsi nibagiye kubereka ingene urwo rupapuro rusa, aho muzosoma kugira ngo mubibone namwe muvyirabire umunsi mwashatse kubisoma kuri urwo rukuta rwacu. Ntituza kuhateba nk'uko nama ndabivuga, kugira ngo mubone ingene muzohasanga. Hariho ubushoboye kuhashika, urabona ko ibintu byose vyamaze gucibwako agasitari. Mbega hamwe igice ca kangahe? Nibaza ko nagize ca 6, ariko icindwi biri kumwe birakurikirana. Turabe, murantunga. Ego, icindwi iki ni ca 6. Okay, nta kibazo. Ndaza ingene nzokibereka ubutaha. Reka tubandanye ntibidusamaze. Murantunga kuko nari kuba naberetse n'iyi sanamu imbere yuko mushika, imbere yuko dushika ngaha. Twari tuvuye gusoma ikuri vya ca gisato cabonetse c'amahero, gisa n'ikibengebenge. Hanyuma aho cabonetse kw'ijuru canke mw'ijuru, ca gisato giha ico gikoko ububasha bwaco no kuva ku ngoma yacu n'ubutware buhambaye. Navyo biri mu vyahishuriwe Yohana 13. Mu minsi heze twarasomye ngo mbona umumarayika amanuka avuye mw'ijuru, afise urufunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, muravyibuka, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji. Irindi ni Satani, akiboha
ngo kimare imyaka 1000 agikorora ikuzimu arahadadira, ashirako ikimenyetso kirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa aho imyaka 1000 izoshira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Ibi muravyuka ko twabisomye. Noneho ubu duheje gusoma ngo igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifite imitwe indwi n'amahembe 10 n'imigara indwi ku mitwe yacu. Umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kw'ijuru zishiburira kw'isi. Ibi tubisoma muri Yohana 12. Ayandi majambo twayasomye, ndaza vuba nk'igisuma, hahiriwe uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagende amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Izo mpwemu zitatu zihumanye zibakoraniriza abami bo mw'isi ngo baje mu ntambara ahantu hitwa Harumagedoni mu Giheburayo. Ahantu hanyene twahasomye, aho tutari bwasome naha. Kandi amahembe 10 babonye nibo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bazogwanya umugwanizi w'intama, umwagazi w'intama azobanesha kuko ari waganza abaganza, ni umwami w'abami kandi ari abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazonesha. Ibi rero tubisoma mu Vyahishuriwe Yohana 17 ku karongo ka 12 gushika 14. Umuhanuzi Yesaya ati nimuboroge kuko umunsi uhoraho uri hafi, uzoza ari umunsi wo guhonya uvuye kwishobora byose. Ibyo bizotuma amaboko yose adendebuka n'umutima w'umuntu wese ushonga. Yesaya 13. Egome insiguro mu ncamake niyi: igisato ni Satani n'ikiyoka ca mbere, igikoko n'uyu mutegetsi mu vya politike, intwara ategekwa na Satani ubwiwe. Umuhanuzi w'ibinyoma n'umutegetsi w'idini nawe Antikristo ahabwa amategeko na Satani ubwiwe. Nuko ayo niyo majambo dusomye kandi aragumye. Ngira ngo byiza umuntu yovyitondera akazosubira akabisoma, ariko turahagaritse kuri iki gice c'indwi, niho tugejeje, ariko turiko turabandanya. Tuzoshishamwo ibindi biganiro nk'uko nabibabwiye, bidukundiye tuvugane n'abakozi b'Imana batubwire ibihe turimwo, batubwire ingene twovyifatamwo, baduhe intahe zabo. Wewe uriko urankurikira kumbure nta zina ufise mu rutonde, ariko uri umukozi w'Imana kuko wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kandi ugashaka gushinga intahe. Warabihamagariwe, twese twarabihamagariwe. Egome ico dusabwe niki? Ko ibi vyose umenga biragoye, biravangavanze, biragumye. Ico usabwa no kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe niba utarabikora. Niba warabikoze naho usabwe kwama wiraba ko uhagaze neza. Ego twumvise ngo hari ibitabo vyinshi vyanditswe vy'ivyo twakoze, ariko ngo hari igitabo kimwe, ico gitabo kimwe nico gitabo c'ubugingo. Izina ryawe rero ritari muri ico gitabo c'ubugingo ntaco uzoba warakoreye. Nawe uzoba
bo guhona. Ariko ivyo sivyo ndakwipfurije nshuti yanje, ndakwipfurije nyabuna ko woba kw'izina ryawe ryokwandika mu gitabo c'ubugingo. Aha ntimwumve ngo mvuze ngo ibikorwa, ngo mvuze ngo iki, si ibikorwa bizotujana mw'ijuru, ukwizera niko kuzotujana mw'ijuru, ukwizera. Ariko kandi ntitugendere mu vyaha. Yesu abahezagire. Ubayeho utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aka n'akaryo keza ko kubikora, ndabigurarikiye. Karibu tusenge tusubiramwo aya majambo hamwe, hanyuma nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzoba wanditswe, uzoba wiyandikishije ivyo arivyo vyose. Yesu aguhezagire. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe muri kano kanya, ndakwemeye nk'umwami n'umukiza wanje, nihakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, ndakwakiriye ngo kuva uyu munsi urongore ubuzima bwanje, gushika imisi yose, gushika kubaho kwanje kose. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye. Wamaze kuvuga iri sengesho, uzorondere umukozi w'Imana ari hafi yawe agufashe, canke undondere inbox. Ego, nkaba nezerewe no kubatasha. Numvise ko hari inshuti zacu nyinshi, twumvise hari abari muri Tanzania, hari abari mu Burundi, hari abari mu Rwanda, hariho eka no muri Congo bariyo, eka no mu bindi birere tutazi. Mwobitumenyesha, mufise n'ubushobozi bwo gushobora kwinjira kuri Zoom, muzombwire ndabahe umurongo, mushobore kuza tuganire, muduhe intahe y'ibi biganiro dutanga. Ndabakunda cane, ndabagumbiriye, murabizi. Abaririmbyi b'Imana aho muri ndabakunda cane, murabizi. Ego, Yesu abahezagire. N'ubu twiteze kuzoganira namwe mukunze guhimbaza Imana, namwe mukunze gushinga intahe, muganira n'Imana ikabagira ico ibabwiye. Karibu rero kuri runo rubuga. Nitwa Irene Ninahazwe. Ugomba kwinjira kuraba ama-audio maze gushira ngaha canke amavideo maze gushira ngaha, nibaza ko vyokorohera wanditse amazina yanje Irene Ninahazwe muri YouTube, uca ubona menshi, kandi menshi ari mu rurimi twese twumva rw'ikirundi. Umwami Yesu rero abazigame, abahezagire, naho gutaha.